kaziye mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe TWR Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, muhinga w'ivyuma Michel na Mubano. Mu kiganiro giheruka twarumvise ingene Yozefu yasize abana bose bari kumwe na nyokuru musi ya ca giti kinini, nawe akagenda ngo agiye kuroba. Akigenda ku ruzi yahwanye na Vubi batabaja mu bwato bwa se wa Yozefu. Mugabo abo bana baragize isanganya, batabawe n'abandi bana b'abahungu. Reka twumve ivyabashikiye. Eko ndavyemeye papa, natoye ubwato bwawe utamaye uruhusha kandi ndasavye ikigongo. Nari maze kukwihaniza kangahe, sintauri igituma utumva ivyo nakubwira kubw'ineza yawe no kuyabandi. Nga papa abavyeyi ba Vubi baraciyumvira igihano bakwiye kumuha. Ikitubabaza nuko wewe utigera wumva impanuro tuguha, kandi kubera ubujuju bwawe ugashira ubuzima bw'uwundi muntu mu kaga, kandi ukaba wonona ubwato bwacu. Watumara maje Yoze, mbwira, ni kubera iki watoye ubwato utambariye canke utabariye mama wawe? Nta kindi novuga atari gusaba ikigongwe papa. Ndazi ko nagize nabi kandi vyose n'amakosa yanje. Ni je nagobereye Vubi ngo tujane. Ndasabye ngisho mvuga. Vuga ivyo ugomba kuvuga. Icateye Yozefu gukora ivyo nuko nariko ndamutebuza. Twese twariko turamutebuza, nitwigeze twiyumvira ko Yozefu yokoze ivyo yakoze. Nitwari dukwiye kumutebuza, twagira ngo kwari ukwiterera inkuru gusa. Jewe na mama wanyu twavuganye kuvyo mwatubariye, kandi twibaza ko wewe wabigizemwo uruhara. Yozefu ntiyaraciye gutora ubwo bwato, yanse kumvira ivyo twamubariye, kandi yataye mu kaga Vubi. Mugabo vyabaye kubera yuko abana bawe bariko baramutebuza, mwagaye mwene nyoko bana. Mwese uko muri batatu mubifisemo uruhara. Twafashe ingingo rero yuko tutazosubira kubaha amahera yo kugura ivyo mushaka gushitsa ubwato bukozwe. Nawe Yozefu ntuzongera gukoresha burya bwato hadaheza amezi 3 gushikaho uzokongera kumerera neza. Nibasubiraga Yoze nakazi kawe ngira ngo uravyumva. Ego ma, tugira ikigongo. Babarira. Reka twizere ko musavye ikigongwe bivuye ku mutima. Turanezerewe ko muvuze mutyo. Yatabivyo wewe Yozefu wari kuronka igihano gikomeye. Mutegerezwa kumenya ko ukutumvira kuzana ingaruka mbi. Ni bibi cane kutumvira abavyeyi banyu. Babarira Yoze. Babarira kuvyo nagukoreye, sinzosubira kugutebuza. Ndababariye kandi ndabemereye ko ntazosubira gukora ibikorwa vy'ubupfu. Mbarira Yoze, ingorane zavuye kuki? Iyo bakumvira sinari nkwiye kwivumura burya nagize. Sinari nkwiye kuganzwa n'ishavu. Ikindi gihe ntututoge n'ishavuyoze. Twariko turagutebuza nta kintu. Aita, ndagusabye ntusoboze Yozefu. Ifitiye ingorane nyinshi. Je na Minani twatahuye ko gutebuza Yozefu ariko kwakweza ingorane zashitseko. Twe kwiyubara mu gutebuza abantu. Nivyo, ntidukwiye gupfa gutebuza abantu. Babarira Yoze. Ntaco mari, ese ndabikesha Minani. Si jewe nakoze ibyo nari nkwiye gukora. Oya niwe wanabaye, nta wundi arankorera nk'ivyo wankorera. N'igihe nari nase kumvira nyokuru baraje kundondera, kandi niwe wanyigije. Uri mutera wanje Yoze, kandi sinari kureka ngurudira ugutware ngo nuko ari wagavye. Ico narinzi nuko wari mu ngorane hanyuma nanjye nkaza kuraba. Warakoze mwe, wabaye umuhizi mu gukiza murumuna wawe Yozefu. Dukwiye kumenya ko hari uwundi muntu w'umuhizi vy'ukuri kandi yamara intwaro. Ni Yesu Kristo yavuze ko atazoduta cyangwa ngo aduhebe. Iyo tubisanga mu Baheburayo igice cya 13:5. Munyana ni dusomere mu Migani igice cya 18:40. Ivuga ngo ubushuditse na benshi aba yizaniye guhenebera, ariko hari umukunzi yimatanywe n'umuntu kurusha uvukana nabo. Ngomba ko mwiyumvira ku buhizi bwa Yesu yapfuye ku musaraba ngo tukure kw'ivyaha, naho abantu bari barikuye kuri se bakabaho mu vyaha. Abantu baragararije Imana, mugabo Yesu yaraje kubapfira, yapfuye urupfu rw'umubabaro ku musaraba, yikoreye icyaha cyacu, yishirako umubabaro wacu, kugira ngo ubucuti bwacu n'Imana bwongere bugaruke. Yesu yavuze ko ari we mazi y'ubugingo. Aho yaba hose yari ameze nk'uruzi rw'ubugingo rutemba mu buzima bw'abantu. Wakiriye Yesu urashobora kuronka ayo mazi y'ubugingo mu buzima bwawe. Mwaramutse Nome. Mwaramutse nyoko. Menga waranyibagiwe. Jewe ndi umwana w'imfura wa Sabose na Silvia. Nivyo Nome. Umbabarire, erega ndiko ndasaza. Ntaco nyoko. Aho murazi ko ataco muba nimwagenda hariya kwisuma. Ego nyoko. Yoze, ukwiye kumviriza ivyo Minani na Nome bavuga kandi ukwiye kwitonda. Ntaco tuba nyoko. Negerejwe nuko Nome ajanye namwe. Nome, urazigama abo bana mujanye. Ego nyoko. Mengo wahagaritse umutima ku bwacu nyoko. None nitwojana.
Ego nyoko, yotunezereza hamwe tujana. Turabigusavye nyoko. mve rero kugira tujane mutegereza gutambuka buhoro buhoro. nta ngorane ntawontwaza uburengeti bwanje. nta ngorane nyoko ndabugutwaza. biratunejeje kujyana nawe nyoko. Mina ndakujyana ku isumo. Oya yoze genza maki twese turajana ku isumo. Turaja gukina. Nome ndanezerewe ko turi kumwe. nanje ndanezerewe kuba ngaha. mbona ibicu bitanguye kwiyegeranya nizera ko imvura idahava. nta mvura iri hafi, kumbure iraja kugwa mw'ijoro. nizere ko mw'ijoro hazoba hakwezi. Bizoba ari vyiza gutaha ku mugoroba ukwezi kiriko kuraka. Numva ndushe bahungu. Nituregereze iyo tuje. Ntawompeka. ngo agahinja wenda kwihera amata. Gezaho yoze. gerageza amari tugira dushike. ibaze ingene duhava twinezereza nitwashikayo. ndarushe cyane ndabasaba tugende buhoro. nuko baratinda bashika ku isumo bose baranezerwa cyane. Minani na Yozefu mwamfashisha bwa burengero. nariki ko mwe kwitwaza ikiziriko. Ivyo si biziriko umugozi munini. Mina ivyo arivyo byose mfasha kuzinga ubu burengero. numva hashushe nimunsigira ibintu byanyu. je numva nshaka kuruhuka n'agatiro numva karimo. None duhere kure. ndafite irumviro. reka tuje kuri kijya giti gitambitse hejuru y'amazi tujabuke hakurya. ivyo biraryoshe nindatangura. igihe ntangure. Yozefu 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 ndahejeje. unowe Minani. Minani Minani Minani. Bigoye. Nome nawe nushikiriye. Ntugire ubwoba. Nome niwatemba ndagusaba. Nome 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 hey. nushikiriwe Marita. Amazi arakanye kandi sigomba kuyagwamo. gerageza amari. nturegereza nayo igiti kiri. genda buhoro buhoro kandi ntusamarire ikintu na kimwe. Intambuka imwe gusa. igihe marita yashira kuri ico giti yagumye yivugana wenyene. Ndabishobora. Ninatera intambwe ndabishobora. Ninatera intambwe imwe ndabishobora. Mpanga amaso igiti ndabishobora. Yo! Naguye nimuntabare. naje kugutabara. arageze ko dukina akandi gakino. Oya, banze murindire. Nojabukira kuri iki giti. Ntibigoye. Nimundabe. Ndabishobora. Marita 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 hey. ndanezerewe ko wabishoboye. Ndatinye iyi mituragara. ingo wifukure. nari nabwiye Yozefu imvura kwihavira. Yozefu cyane. None kuko bigoye fashe mbere. Kuko tuguma tuvigwa n'imvura kuko utaguma hamwe. ndahumye simbona. Umuturagaro wonyene. Egera ndakubona. Icara. Twari tukubwiye kuva mu mvura. humura mukanya amaso yawe arasubira. Imvura iriko iragabanuka. nijiri kiragabanuka. nje ndaho kandi natose. Minani na Yozefu nimurondere inkwi zumye ducane umuriro kugira ngo dususuruke n'impuzu zongere zumuke. nyaku n'amakiga abantu. Warose ubwugamo. nisenga ritoya kandi niho twocanira umuriro. ingurabe nyoko. ego Yoze reka tujyane. Yozefu nawe azingurure uburengeti. Zimira motsi yoze. iyo inkwi zitose zica zirekura umwotsi nk'uko. mugabo ndacyariko ndajugumira. nimuremeye bana mukanya imbeho izobihetse. numva shonje. nkomandowe amafi menshi kugira ngo tuyafungure. Reka randi nje kurondora inkwi. Yoze nivyo. Ibisho biriko birageruka. izuba rirarashe. uyu ni umunsi mwiza. Raba Yozefu azanye amafi menshi. ni zitatu nini zonyene. neza cyane Yoze reka ndazitunganye ndaziteke. reka tujye gukina nyokuru nawe asigara ararondera imfunguko. Tumanukane uruzi dushike epfo ku rugomero. twoshobora no kuja kuraba amashugwe aba mu mazi. ngomba gufata igikere. yoze wasaze. oya Yoze reka guhonyora kuri ayo mashugwe yo mu mazi uhava uyonona. yewe niko nironderera ibikere. Yoze reka abakobwa bikinira ivyabo. yo raba rya mashugwe ingene ashajije. Nibaza ko aha ari ahantu heza kurusha ahandi muri Yesu. nanje ndavyemeye ni heza cane. Raba hariya. Raba kijya gikere gihagaze ku ishuri. gitarukiye mu mazi. wabona ingene kibangutse mu gusimba. urabona ry'amarenga ari hakurya y'urugomero.
nawe ingene umuyaga uyagondamika ahungambana hirya no hino. raba tujya tunyoni duto duto dutambatamba hagati mu marenga nta kanya tumara dutekereza. ingene tunyaragasa tuva ku irenga tuja ku irindi dukubita amababa yacu hanyuma tukaja dukura. Yaba ingene uburemere bw'inyoni bugondamika ayo marenga. Igitangaje ni uko atavunika. baba bijya bica ingene bisa neza. Reka turyamire umugongo twirabire ibice. umengo nta handi hantu heza kurusha aha mw'isi yose. ese ingene aha hantu hasa neza hari agaciro hanyibarigiza ibikorwa byose by'imuhira. Ewe Minani, habaye iki? wari uzi ko abanonosoye ivy'ubumenyi bavuga yuko ibara ry'ubururu rifise uruhara mu gutuma umuntu ahema neza. Mbega kandi wari uzi ko ibara ry'icatsi kibisi rikingira amaso kubabara n'amabara meza. Vyavyumvise hehe? Kw'ishure turiga ivyerekeye amabara. Nibaza ko arico gituma Imana yaremye ibintu vyinshi ikabiha amabara y'icatsi kibisi, ibindi navyo ay'ubururu. reka tuvuge amabara dukunda kurusha ayandi. jewe nkunda ibara risa n'ikivumvu. amaso ya nome asa n'iryo bara. Nkuko nabivuze, ibara ry'ubururu ry'icatsi kibisi n'amabara meza. ndakunda ibara risa n'ikibabi cona. ico gitambara nyokuru yambaye naco niko gisa. n'ibara ry'igitambara ca nyokuru ndarikunda. Nyoko, iyumvire iyo ikirere casa n'ibara ritukura, amababi nayo akirabura. oyageze aho none ayo mabara ni mabi cane. numva ibizunguzungu niyumviriye ko ikirere coba gitukura. ku bwa nome Minani akwiye kwama yitegereza ibara ry'ubururu. igihe cyose n'amaba yaje Minani aca agomba kugumana nawe. ye kuraba ko indya zahiye. reka dusenge. turagushimiye Mana uyu munsi mwiza waduhaye twese, kubyo twawuronsemo byose, kubyo waduhaye byose aha ku isumo, imvura n'amazi. kandi turagushimiye ku bwa Yesu Kristo yatubereye amazi y'ubugingo. turagushimiye kandi no ku bw'imfungurwa tugiye gufungura. amen. amen. biraryoshe cyane. umuntu yocirako n'urutoki. Minani, ni kuko wicaye hafi ya nome. nyoko, tangura gutegura ikanzu shasha y'ubugeni buhambaye. ubugeni bwande. Minani na nome nibagira ubukwe. Birasekeje. je ndazi itari ibike bijanye n'amabara. Yozefu, nari bwumva uvuga byerekeye amabara. imuma akanya mwese mwarose akanya. ego nivyo, nimuheze akanya. nk'uko nyoko yabitubwiye kare, Imana yarakoresheje ubwenge bwinshi mu gushyiraho amabara. yaritonze yahitamwo amabara yakoresheje. aba ivy'Imana yaremye byose. ushitse kuvuga ikigayoza. nariko ndaraba amabara ya zafi na roba. nayo twiga kwiga. igihe uteruye ifi urabonamwo ibara risa n'igicu rifasha ifi kunyegera iyo iri mu mazi. ivyo ni ivy'ukuri. ntangajwe nuko mwumvirije ivyo navuze byose. bana, ivyo Imana yaremye byose ni vyiza. nimwitegereze hirya no hino yanyu, byaba ibintu binini byaba na bito bito. mbere mwibuke n'irya misiba Yozefu yakoresheje mu kuroba zirya fi ziryoshe twariye. nivyo nyoko. gusomera ijambo ry'Imana riri mu itanguriro igice cya mbere umurongo wa mbere. ni ijambo rivuga vy'igihe Imana yaremye isi. avuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. iryo sinari bwigere ndavyumva. ushatse kuvuga ko Bibiliya bitubwira ingene Imana yaremye isi? nivyo Marita, igitabo c'itanguriro kirabandanya kikatubwira ingene byose byagenze hamwe n'ivyashikiye Adamu na Eva. nyoko tubwire n'ibindi. ego Nyokuru ahejeje kubwira abana ivyerekeye inkuru y'iremwa, bashiye baja gukina. Baranezerewe cane bariko barakina udukino twabo twose. Reka twumvirize Nome na Marita. Marita, ko utanezerewe ni kubera iki? nababaye igihe twariko turakina agakino ko kwinyegezanya. Nivyo? wagiye kwinyegeza uri kumwe na Minani, mugabo jewe ntiwankuniye ko tujana. ni kuki ukunda Minani kurusha jewe? Sinari kumwe na Minani, uwe yagiye ukwiwe. Icatumye ntajana nawe nuko aho kwinyegeza hari hato tutari kuhakwiba. nari nagize amakenga. Wewe turavukana, kubera ibibaza ko ndakwirengagiza. Ndakunda kubana n'uwo tuvukana. nanje niko nibaza. ndanezerewe ko mfise mukuru wanje. sawa abana, harageze gusubira imuhira. Yozefu na Minani, muzimye umuriro wose ntihagire usigara. namwe bakobwa, nshaka ko musukura aha twari twicaye. ndanezerewe ko naronse abagenzi bashaje. ibi bihe twagize sinzovyibagira. Jewe naryohewe cane, dukwiye kubikora kenshi. tukiriko turataha
bashaka ndababwire ko yesu atazanywe no gukiza abari mu isi icyaha gusa, yazanywe kandi no guha ubugingo bushasha abo bose bamwakiriye. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe TWR Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. hagize ico wagomba kubaza canke gutunganira twandikire TWR Radio Burundi agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.